Ndabaramukije bene data, ndabaramukije mwese, nizere ko muri amahoro. Ama rero uno munsi tugiye kuvuga kuri ya masomo twavuze tugiye gutangura kwiga ku bantu bifuza kuronka ubwenegihugu bwa Australia. Hariho agatabo nari nababwiye ubushize kitwa Australian Citizenship, Our Common Bond. N'agatabo k'impapuro 49, ariko ibiriyo byose ntabwo ariko babibaza muri test. Hariho igice bita ngo ni testable part kigizwe n'ibice bine. Hariho part 1, part 2, part 3 na part 4. Ntegerezwa kubivuga mu Congereza kubera ko twavuze ko test izokorwa mu Congereza. Rero bisaba nawe ugomba gukora iyo test ubyiga mu Congereza. Ndagenda ngerageza gukoresha amajambo y'Kirundi, ariko cyane cyane turabivuga mu Congereza tubivanga n'Ikirundi kugira bigufashe, kuko n'ubundi nuja muri test uzobikora mu Congereza. Hanyuma ugiye muri Google, kuri ufise internet, ukaraba kuri phone yawe cyangwa ukaraba kuri computer, urabona urandikamo Australian Citizenship Test. Irazana ubwoko bwinshi bw'ibibazo, ugenda ukora kimwe kimwe ukongera ikakwereka n'ibisubizo watoye. Bisaba rero numara kugenda wiga, umaze gusoma izi nyigisho muri aka gatabo baba gushiriyeho, umaze no kumva n'aya majambo n'iyi audio nashizemwo, ugende ukora ni nka practice. Bayita practice mu Congereza, ni kuvuga imyimenyerezo. Hanyuma ugenda ubikora, uzobikora inshuro nyinshi kugera igihe uzobikora ukabitora. Nkuko twabivuze muri ya audio ya mbere yakozwe nayo nakoze, hariho ibibazo bitanu utegezwa gukora ukabitsinda byose uko ari bitanu, kugira ngo ushobore kuba wemerewe ko watoye ico kibazo. Ibyo bibazo bitanu nibyo ngiye guheraho, bakaba biri mu gice kigira 4 mu Kirundi, mu gatabo k'ikirundi. Narababwiye yuko hari agatabo k'ikirundi nyene hakabaho n'ak'icongereza. Mu Kirundi ni igice ca 4 kitwa ngo Uburangamutima bwa Australia. Kiri kuri page 35 zo mu gatabo k'ikirundi. Hanyuma ku Congereza naho kiri kuri page 33. Bayise ngo Uburangamutima bwa Australia, ni Australian Values mu Congereza. Rero ushaka kubisoma mu Kirundi ni sawa, uca ugenda kuri ako gatabo ubisome, ariko je ndakoresha ibiri mu Congereza kuko nibyo turi gukenera kwiga kugira ngo tuzokore test. Australian Values banditse ko Australian Values zibanda cyane, ziraba cyane ku bintu bikurikira. Bavuze freedom, bavuga respect, bavuga fairness and equality of opportunity. Ibyo bintu tezwa kubifata mu mutwe, kuko nuje gukora ikibazo uzoraba ahantu babivuze, bazogucanga. Mwibuka ko twabivuze ko bazotanga ibibazo 200 kandi byose bivangavanze, ugenda ucagura igisubizo c'ukuri. Bazokubwira rero ngo Australian Values are based on, baguha ibintu byinshi bitandukanye, wowe uzocuzinga ahantu handitse ibintu bitatu. Freedom, respect, fairness and equality of opportunities. Freedom no kuvuga umwidegembyo w'umwe wese gukora ibyo ashaka. Muri Australia bavuga ngo utezwa gukora ibyo ushaka mu gihe utabangamiye abandi. Hariho n'ibindi bihugu nyene bifise iyo value, ako karangamutima. Hanyuma bakavuga ngo respect, no kubahana. Twese utezwa kubahana, ni karanga ka Australia. Fairness, reka turebe mu Kirundi uko bacise fairness. Bavuga ngo ikibano ca Australia kiraha agaciro uburenganzira bungana bw'abantu bose, hatarinzwe kwitabwaho igitsina cabo, byerekeranye n'igitsina, imyaka, kugendana ubumuga n'idini. Ibintu byose bategerezwa kuraba kugira umuntu wese afise uburenganzira bwo kubaho, bwo gukundwa no kubahwa muri Australia, bataravye ngo afise ubumuga canke ngo afise iki canke ngo afise iki. Rero bakaba bavuga ngo abantu bo muri Australia bategezwa kuba boshikiriza ibyiyumviro byabo. Iyi ni freedom of speech. Indangamutima za Australia zishingiye ku bwisanzure, kubahana, hanyuma kurenganura no kuringaniza amahirwe. Twese dufise amahirwe angana. Reka dusubire mu Congereza noneho, ibi ntitubikeneye byo mu Kirundi, dukeneye kubimenya mu Congereza.
twabivuze ko Australian values ziri based on freedom, respect, fairness na equality of opportunity. Twese dufise uburenganzira bungana, dufise amahirwe angana ku bintu biri mu gihugu ca Australia. Hanyuma rero bakavuga yuko izo values nizo zigize ubuzima bwa Australia n'abanya-Australia bose. Hanyuma bakongera bakavuga bati our values define and shape our country and they are the reason why so many people want to become Australian. Bavuga bati ibi nibyo bituma abantu bose baba abanya-Australia kuko bubahiriza uburenganzira bw'umuntu wese. Hanyuma bakongera bakavuga bati Australian citizenship is about living out these values. Umuntu wese uri muri iki gihugu ategetswe kubyubahiriza bijya nyene twavuze zirya values, akazubahiriza kugira ngo abashoboye kuba muri iki gihugu. Niho abirenzeho niho usanga amategeko yamufashe, rero ivyo birumvikana. Hanyuma bakavuga ngo commitment to the rule of law. Aha naho iki kibazo nyene barakibaza. All Australians are protected by our laws and legal systems. Australians recognize the importance of laws in maintaining a peaceful and orderly society. Havuga ngo abanya-Australia bose bararinzwe, barakingiwe n'amategeko. Bo bazoguha ikibazo kivuga ngo all Australians are protected by, bashobore kuguha ibindi bintu bitandukanye, canke baguhe bavuga mbega tuzokuba tutangiye kwiga ikibazo tugenda dukora ibibazo bimwe bimwe n'umuntu umwe turi kumwe kugira ngo turabe ivyo canke n'undi muntu wese woronka akagufasha ukagenda ukora ikibazo uravye nuko bakibajije ukamenya ko ucishura. Niyo mpamvu ukeneye kumenya ko all Australians are protected by laws and legal systems. Hanyuma haraho hasi hano bavuga ngo under the rule of law all Australians are equal in relation to the law and no person or group is above the law. Nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko. No person is above the law. Hari ikibazo naco nyene kibazaha. Baragucanga bagaca bakubwira ibindi yuko abantu bamwe bagaca bakubwira ati only men are above the law. Nukuvuga ngo abagabo bonyene nibo bari hejuru y'amategeko, icyo ntugitora. Bakubwiye ngo abagore bonyene nibo bari hejuru y'amategeko, icyo ntugitora. Uvuga ati no person, no group iri hejuru y'amategeko. Ico naco ni ikibazo kuri izya Australian values. Hanyuma handi bakavuga ngo parliamentary democracy. Australian system of government is a parliamentary democracy. Iki nacyo ni ikibazo bakaca bagucanga bakakubwira ngo mbega uko Australia itegetswe byitwa gute. Bagaca bakubwira bagaca baguha ibindi bintu cuzinga, hari ibyo bita republic, hari ibyo bita ibindi wozo turahanditse parliamentary democracy. Nukuvuga ni ubutegetsi bugizwe abashinga amateka tushize mu Kirundi canke n'abaministre n'abandi bantu bose barongoye, ariko mu Congereza byitwa parliamentary democracy. Hanyuma our laws are determined by the parliaments elected by the people. Abanyagihugu bwabo niho bavuga hano hasi ngo Australian citizens nibo bonyene bajya gukora vote, bagenda gukora amatora, nibo batora bose bapfa kuba bakwije imyaka yayo. Hano hepfo bakavuga ngo the power of the government comes from the Australian people because Australian citizens vote for people to represent them in the parliament. Kubera rero iyi government ya Australia yitwa parliamentary democracy, hanyuma bakavuga ati abanyagihugu bose, abanya-Australia bose nibo bagenda gutora kugira ngo bitorere abazobarongora. Hasi hakongera kavuga ngo voting is compulsory in Australia. Gutora ni itegeko ku munyagihugu wese uri muri Australia. This show the importance of participating in elections. Hanaho bashaka kukizana ari kibazo bakambwira ati mbe gutora ufise uburenganzira bwo kutaja gutora, ucuvuga no. Ni compulsory, ni itegeko, umuntu wese w'umunyagihugu agomba kuja gutora. Hepfo banditse ngo commitment to the rule of law. Ibi twabivuzeho gatoya yuko abantu bose all Australians are protected. Ibi twabivuze abantu bose barakingiwe n'amategeko, aribyo byita Australian recognize the importance of laws in maintaining a peaceful and orderly society. Wewe umusanzu wa utanga nuwo gukomeza amahoro mu gihugu, peaceful, kugira uburi gusubiza Australia igihugu cyawe byo cyaguhaye, mu gihe nawe utanga umusanzu wawe, mu gihe nawe utanga contribution yiwawe
icyo kibazo naco nyene kirimo narakibonye aho bakubaza ngo how people give contribution to the Australian society. So akarakorero kamwe gusa k'ivyo batanze ni mu gihe nabo ba maintaining bashobora gukomeza amahoro mu gihugu. Hanyuma bakavuga ngo under the rule of law all Australians are equal in relation to the law. Twabivuze ko nta numwe ari hejuru y'amategeko, iki twakirenganye. Hanyuma freedom of speech no kuvuga uburenganzira bwo kuvuga ibyiyumviro byawe uko ubyumva. Baravuga ngo people in Australia should be able to express their ideas freely so long as it is within the law. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo yiyumvira byose mu gihe biri bihuye n'amategeko ya Australia, mu gihe bitari inyuma y'amategeko. Iki naco ni ikibazo bagaca kubwira bakagucanga bakushiramo n'ibindi bintu wowe gusuzora aba yuko bakubwiye as long as is within the law. Murashobora gukora ama meeting hano hora babivuga ngo people in Australia are free to meet in public and private places. Ushobora kumbonana n'abandi bantu ari hose mugakora utunama mukagira gute, icangombwa nuko muba muri gukora ibijanye n'amategeko within the law of Australia. Hanyuma ni naho kandi bavuga ko abantu bose bafite uburenganzira ubushobozi bwo kujya ku matelevision bakavuga ibyo bashaka ku radio mu gihe bari gukora ibihwanye n'amategeko, nta kibazo barabyemerewe. Hanyuma kandi hano hasi bavuga ngo Australians are allowed to peacefully protest against the actions of the government. Hariho ibintu government ishobora gukora, mwebwe abanyagihugu mufite uburenganzira bwo kugenda mukavuga ati turabyanse mu gihe mukoze mu protesting and protest against mu kwanka ibyo bintu government yashizeho, mu gihe mubivuga kuneza mu mahoro mutagiye gukoresha intambara, mudakoresheje igikenye, mukabivuga mu mahoro, kuko nta na rimwe mwakoresha violence ntago bizoba byemwe, nimukoresha igikenye ntabwo leta amategeko azoca bafata kuko muzoba mwayarenganye. Ubwo rero kuri freedom of speech uravuga ikikuri ku mutima mugo kakivuga wisunze amategeko. Hanyuma freedom of associations aha naho bavuga ngo in Australia people are free to join or live in a group. Bamwe bashobora abantu bafite uburenganzira bwose bwo kushoyininga kuja muri association iyo ariyo yose canke kuyivamo, bafite uburenganzira. People are free to join any legal organization. Bashobora no kujya mu bintu byemewe n'amategeko mu ma organization aba yashinzwe n'abandi bantu, ufite ubushobozi, ufite uburenganzira bwo kuyajamo, yaba yashinzwe ibavuga iby'Imana, yaba bavuga ibindi bintu bisanzwe, yaba bya politike, nta kibazo urayajamo. Ngo individuals cannot be compelled to join an organization or forced to leave it. Nta numwe ufite uburenganzira bwo kugutegeka ngo ja muri ibi canke nubijemo, n'uburenganzira bwawe. Niyo mpamvu rero iyo mwagiye muri ayo association mufite n'uburenganzira bwo gukora amanama muri yo, mu gihe ayo manama yanyu ateza umutekano mu gihugu, atarayo kwica umutekano. Hanyuma freedom of religion. Australia has no official national religion and the people in Australia are free to follow any religion they choose. Nta dini, nta torero, nta dini na rimwe ritegetswe kuba muri Australia kungo umuntu wese arijemo ku ngufu. Kandi Australia nta dini ifise ivuga ngo nk'igihugu ngo dutegeza kuja muri iri dini, oya. Umwe wese afise uburenganzira bwo kuja mu dini ashaka, igihugu nta dini na rimwe gifise. No kuvuga rero wowe uja mu idini ushaka mu gihe wumva ko riguhesheje amahoro. Kandi ntibemera yuko hari umuntu numwe bahatira ngo nagende kurongorwa hanaha. Forced marriage are against the law. Nta muntu uzoguteka ngo ja muri iri dini ngo ngenda kurongorwa hanaka ngo ga kurongora uyu naka, oya. Baremerewe gukora uko bavyumva mu gihe cyose bizana amahoro. Religious intolerance is not acceptable. Nibaza kugutegeka ngo ja mu idini riniri nibyo baba bakoze intolerance, nta biri inyuma y'amategeko, umuntu rero uzobikora azobihanirwa. Ego hama rero ikindi gice kivuga ngo equality of all people under the law. Nkuko twamaze kwivuga ko abantu bose bari mu mategeko, bose bari nta numuri hejuru y'itegeko. Australian society values the equal rights of all people. Abantu bose bafise uburenganzira, ibyo twabivuze n'ubundi nibyo bigarutse ngaha yuko ibintu byose bikorerwa munsi y'amategeko urabyemerewe kubikora nta kibazo.
kuva biri mu mategeko. Under our laws, two people can marry each other, including marriage between two men or two women. Ibi ni byandi rero bahinduye ubu. Urabona aka gatabo ni gashasha, ni amategeko bahinduye mashasha ajanye na 2024. Baranditse ko umuntu wese aremerewe gushingiranwa n'uwundi, baba abagabo baba abagore. Niba akikubaza muri teste, ntuzocuzinge ukurikije religion yawe, uturije idini yawe ngo kuko bitemewe. Hano imbere y'amategeko ya Australia, kuko bataraye iby'idini, baremera ngo umwe wese azorongorana n'uwo ashaka. Ubwo rero nukibazwa muri teste, utezwa kwemera ko Australians are allowed to gushingiranwa n'uwo ari we wese, barabyemererwa. Hari ahandi havuga ngo it is against the law to discriminate against a person because of their gender. Ngo ni inyuma y'amategeko, birahanwa n'amategeko igihe ubujije umuntu uburenganzira bwiwe, umuhoye igitsina ciwe, cyangwa umuhoye idini asengamo, cyangwa umuhoye ibindi bintu ibyo ari byo byose. Hanyuma equality of opportunity and fair go. We believe that everyone deserves a fair go and people should not be limited any kind of class distinction. Ngo baremera neza ko abanyagihugu bose ba Australia bemerewe, bose bafite uburenganzira bungana, bategetswe gukora ibintu uko babyumva neza, nta n'umwe ugusonitse, nta n'umwe ugutegetse ngo genda ukore iki. Umwe wese afite uburenganzira. Someone achieves in life should be in the result of their hard work and talents. Baravuga ngo nta n'umwe wemerewe guhabwa, tuvuge nk'akazi, canke ngo ahabwe ibindi bintu ngo nuko bamuzi, ngo nuko va mu muryango uyu n'uyu. Oya, we have a fair go. Twese dufite uburenganzira bumwe bwo kuja kwa applying akazi, kandi bakaguha bakurikije hard work yawe, uko ukora, inguvu wakoresheje mu buzima bwawe, mu buzuri gukora. Mutual respect and tolerance for others. In Australia, individuals must respect the freedom and dignity of others and their opinions and choices. Bavuga ngo muri Australia twese dufise uburenganzira, kandi dutegetswe kubaha uburenganzira bw'abandi. Ntihagire umuntu hutaza, ntihagire umuntu ukoresha igikenye. Bose bafite uburenganzira bumwe bwo gucuzinga ibintu bimwe no gukora ibintu bimwe kazima ababishoboye kandi biri mu mategeko. Ama bavuze bati it is against the law to be violent towards another person. Nukoresha igikenye ku wundi muntu uzoca hanwa n'amategeko, yaba ubikoresheje amajambo including verbal, yaba ubikoresheje amaboko yawe. Physical abuse is illegal. Nukuvuga umuhanishije, uhanye umuntu ukoresheje inguvu z'amaboko, nawe uzobihanirwa. Uko ubabaje umuntu ukoresheje amajambo, ukamubwira ijambo ribi, uzobihanirwa ntiyagenda kukurega. In Australia, there are very strict laws concerning the age of sexual consent. Nukuvuga amategeko arakaze cyane ku byerekeranye imibonano mpuzabitsina. Hano bavuga bati 16, imyaka 16 gushika ku myaka 17 bivanye n'intara abamwo. Nukuvuga bwemerewe gukora imibonano mpuzabitsina guhera ku myaka 16 canke 17, canke se gushingirwa, nubwo mvuze ngo ni imibonano mpuzabitsina no gushingiranwa bivanye n'intara barimwo. Harimo intara zibemerera guhera kuri 16, hari n'izindi ntara zibemerera kuri 17. Batanze akarorero ngaha, in Australia a 20-year-old man cannot have sexual relations with a 15-year-old girl. Bavuga bati batanze akarorero, muri Australia birabujijwe ko umuhungu ufise imyaka 20 akora imibonano mpuzabitsina n'umukobwa ufise imyaka 15, ngo kuko birabujijwe n'amategeko, kandi nanone biri mu state yose ya Australia. Hama rero tugaca tuja hano bavuga ngo in Australia the lawful actions of the policy of the place should be supported. You should obey a lawful request from the police. Igihe abapolisi baguhagaritse mu nzira, ikintu cyose bagutegetse utegezwa kugikora. Niba nka kugikora uzahanwa n'amategeko, uzoba wagiye inyuma y'amategeko. Hari ahandi bavuga ngo Australia values the principles of mutual respect and tolerance. Ibi twabivuze haruguru. Mutual respect ni ya value nyene, respect kubahana no kubahira uburenganzira bw'ikiremwa muntu aho uri hose. Iyo ni value ya Australia. Hanyuma bakavuga ngo racism has no place in Australia. Discrimination kuvuga kwanka umuntu ngo nukubera ava mu gihugu iki n'iki, canke ngo asuku nuko urukoba, canke ikintu cyacu cyose kirahanirwa n'amategeko.
hanyuma our community making a contribution, hano bavuze ngo citizenship gives you the opportunity to fully participate in our nation's life and community. Iyo umaze guhabwa ubwenegihugu bwa Australia ngo uba uhawe uburenganzira bwo kuzokora nawe ibikorwa byawe biteza imbere igihugu. You are ready to fulfill your responsibilities as an Australian citizen. Ntabwo rero hariho ibyo utegerezwa nawe gukora nk'umunyagihugu wa Australia. Icambere usabwa gukora nk'umunyagihugu bavuze ngo compassion for those in need. Ufise uburenganzira, ufise utegetswe gufasha abandi bakeneye ubufasha bwawe mu gihe ubishoboye. Niki nacyo nakibonye mu bibazo babaza, barakubaza ngo what contribution can you give to Australia, bagaca baguha no kuvuga niye ntererano yawe uzotanga nk'umunya Australia, bagaca baguha byinshi ukagenda ucagura. Hariho cyo utegerezwa yuko ucagura. We help each other in times of need. Akutegerezwa ugafata mu mutwe ukazogahiga aho bagashize muri ibyo bibazo ukagatora. Hanyuma hari ahandi bavuga ngo English as the national language. Australian society values the English language as the national language. Nakuvuga ururimi duhuriraho twese muri Australia ni English. Mu bibazo bazokucanga bagucangiremo izindi ndimi zitandukanye, biremewe ko bazivuga abanyagihugu, ariko ntabwo ari yo bita national language. Ntabwo ari ururimi rw'igihugu bavuga. Oya, ururimi rw'igihugu hano muri Australia ni English, niyo uzocagura. Ubwo rero bavuga ngo utegerezwa kwiga English kuko niyo izotuma ukora ibikorwa byinshi bitandukanye bya hano muri Australia. Hanyuma hari kandi kavuga ngo helping to keep our society safe. In Australia we each have a responsibility to help protect Australian society. Ngo twese dutegerezwa gukora ibintu byose bizana amahoro n'umutekano bikingira igihugu ca Australia. Ubonye umubanyi wawe haraho hano bakivuga ngo if people in Australia suspect that their friend or neighbor may be planning to commit a serious crime, they should report this to Australian government. Na karorero turiko turiga ibyo utegerezwa gukora nk'umunya Australia. Bazogucangira mu bibazo kubwira ati niye contribution wotanga, akana kandi karorero ngo nimba ubonye umubanyi wawe ariko akora ibikorwa byonona umutekano n'amahoro mu gihugu, utegetswa kubireportinga. Ngo rero kino cyuzo kiraba, you have to report to the Australian government authorities. Ahandi naho bakavuga ngo iyo ubonye ngo umwana, you have to report a child being abused. Nimba muri community urimo ahantu uba ubonye umwana ari kumererwa nabi, ari gukubitwa, ari kugirirwa nabi, ngo you have to report it. Utezwa kubireportinga ku bapolisi, nabo bagaca bakora icyo bita investigation. Utu tujambo dutezwa kutuvuga gutya mu Cyongereza kuko nitwe uzogenda uhura natwo muri test. Nta handi twobihungira. Ndabikwigishije mu Kirundi 100% ntabwo no bandi kugufasha kuzokora ya test. Hanyuma ndibaza ikini cyanyuma barangirijeho kivuga ngo loyalty to Australia. In the Citizenship Pledge, Australian citizens pledge their loyalty to Australian people. Ngo niwamara kuronka ubwenegihugu uzorahirira ko uzoba umwizigirwa mu gihugu ca Australia. Hanyuma hano bakavuga ngo Australian citizens may also hold the citizenship of another country or countries in law. Donc urafise uburenganzira bwo kugira izindi ubundi bwenegihugu bw'ibindi bihugu byari byo byose ukabufatanya n'ubwa Australia, biremewe. Icyangombwa nuko wewe ukora ibikenewe ugatanga contribution yawe ya hano muri Australia. Hanyuma hano bavuze ngo some Australian laws must also be followed by Australian citizens even when they are overseas. Ngo abanya-Australia bategerezwa gukomeza kubaha amategeko ya Australia naho baba bari mu bindi bihugu. Igihugu cyose wowe urimo ufite ubwenegihugu bwa Australia utegerezwa gukomeza to follow the Australian citizen, to follow the laws of Australia. Hanyuma hano bakavuga ngo Australian society is based on our shared obligations not to undermine Australia interest and security. Ufise nanone itegeko utegerezwa gukora ibintu byose bidatesha agaciro igihugu cya Australia n'inyungu zacu. No kuvuga niba gufata uri gukora ibikorwa bikuraho agaciro ka Australia, uzoba uriko urajya inyuma y'amategeko, uzobihanirwa. Mu mugoro iyo yose n'ama contribution bazokubaza mu bibazo yitwo ugenda utwo ushobora gukora nawe kugira ngo utange intererano yawe mu gihugu.
hano bavuze ngo in Australia we come together in times of crisis and take care of each other in good times. Ngo muri Australia twese tuja hamwe igihe habaye ingorane, igihe habaye ibibazo tuja hamwe tugafashanya. Batanze akarorero igihe habaye fires, igihe habaye crisis, iminyamugigima, twese ngo tuja hamwe tugafasha. You can give food, you can give clothes, you can give any type of donation. Iyo ni contribution nayo nyene uba watanze. Hanyuma conclusion batanze bavuze ngo our democratic institutions and shared Australian values have created our peaceful and stable society. Ngo ibi byose tumaze kuvuga haruguru ni ibituma dushobora kugira society nziza, abanyagihugu beza bose bakorera igihugu. Barangije bavuga ngo mu kwitegura test yawe, mu kugira ukoze ibibazo byo kuja gukora ubwenegihugu, genda uje ku urupapuro rwa 44 gushika kuri 46 niho tuzoraba kandi tugarutse turaba ibibazo babaza muri ibi bya values. No kuvuga izi zari inyigisho gusa kugira ubanze utahure, bigusaba rero kubyumviriza kandi ugaca usoma aya mapaje nakubwiye, ukagenda ubisoma ukabitahura, ugafata utujambo tugenda tugaruka mu Congereza, hanyuma ukitegura kuja gukora. Sawa, murakoze, nizere ko bizobafasha. Murantungaho nagenda bivuga nabi, nta kundi biri mu Congereza kandi test dutegereza kuyikora mu Congereza, aho rero murantunga nta kundi. Sawa, murakoze.